Abantu benshi bakunze kwibaza iki kibazo ati kubereka amafaranga y'amarundi ariko arata agaciro bimwe bidasanzwe ku buryo hari n'abavuga ko mu minsi iri imbere amafaranga y'amarundi azoba ameze nk'ibipapuro. Ariko nawe iki kibazo urucibaza kuja kugura ibintu wasubirayo ugasanga vyigwije ko na kabiri. Ariko ibi bigenda gute? Mu gutora inyishu y'iki kibazo biraza kudusaba guhera amafaranga y'amarundi akorerwa mu Burayi. Aha uraza kumenya impamvu leta idashobora gukora amahera menshi ngo ihe abanyagihugu ndetse unamenye ikiriko kiratuma amafaranga y'amarundi ata agaciro bimwe bidasanzwe. Mu kiganiro caheze narababwiye ingera amafaranga y'amarundi akorwa kuva ku ipama gushika kwizi noti dukoresha. Twarabonye ko amafaranga ubwayo atagaciro afise n'igihugu akorekwamo. Kuba tabonye ico kiganiro twakoze cingena amafaranga y'amarundi akorwa mu nganda nibiyakoze niyakorerwa nico bisaba leta kugira ngo yaronke. Ibi kandi turaza kongera kubigarukako, ariko kandi turarabira hamwe impamvu amafaranga y'amarundi ariko arata agaciro ku buryo budasanzwe. Imbere yuko kino kiganiro gihereza kuba wamenye akantu kose kerekeye amafaranga. Mbega waruzi ko igihugu gishobora gutesha agaciro amafaranga yacu bivanye n'inyungu gikeneye mwuko gutesha agaciro amafaranga yacu, ariko simvuze ko Burundi bubigira. Ibi navyo turongera kubigarukako nk'ibisanzwe ni Prosper ntumwa mu bitabo inshuti nyariko niko nitwa. Ndanakwibutsa ni buri mushasha kuri channel yamenya byinshi utazi dufata amasegonda abiri ukagira subscribe kugira ngo ntihagire ikindi kiganiro kizoza kiragucika. Aha uzuzura humvira ivy'amatwi yatigeze yumvira handi we gusa ntiza amatwi ngira ico nkwibwirira. Mu bisanzwe kw'isi ntihari inganda nyinshi zitunganya amafaranga, ariko Uburundi bukunze kuyakoreshereza mu Bufaransa, no kuvuga ko leta itangiye igicapo c'inoti yifuza gusohoza ku ruganda rusanzwe ruyitunganiriza ayo mafaranga. Ubwo ruganda ruca rukorera ku ivyo leta yarutegetse, ariko hari igihe izo noti bazikora zigapfa nk'ubu zigacikira hagati. Aha rero ubwo ruganda ruca rugendera ku mategeko rugatanga izo noti zononekaye ndetse n'amarangi aba yasigaye bakabiturira kugira ngo ntibikorere izindi noti baze kuzigurishiriza mu Burundi. Ariko uretse ivyo hari n'amategeko mpuzamahanga akomeye cyane izo nganda zigenderako ku buryo zidokwiyadukiza ngo zihingure inoti z'igihugu runaka ataruhusha babifitiye. Ikintu cose gikenewe rero kugira inoti zikogwe ni leta icishura. Narababwiye ko bakenera ipama kugira ngo inoti zizobe zikomeye, ariko si bose bakoresha iryo pama. Rero iyo bahejeje gusya ipama baca batangura bagakora impapuro, baca bagira ko bashirako vya bicapo rubona, bagaca bazikata bakazirongeka ko banyenezo. Rero impamvu igihugu kidashobora gukora inoti nyinshi cyane kandi babifitiye ubushobozi, impamvu nuko amahera yabaye menshi cyane gusumba ibidandazwa cata agaciro. Ariko ngaha ntucukeka ko impamvu amahera y'u Burundi yatagaciro ari impamvu mpejeje kukubwira. Oya, ahubwo nivyo tugiye kugarukako. Mu bisanzwe yuganiye n'umuntu arakubwira ko amafaranga y'amarundi ataca kigura, ahubwo ko mu minsi iri imbere uzoza witwaza igunira ryuzuye inoti ugiye gusoma. Mu bisanzwe hari ivyo bita inflation, mu Kirundi ni hindagurika ry'ibiciro ku isoko, hakaba n'ivyo bita depreciation. Ibi navyo bisigura ugutagaciro kw'ifaranga ku isoko ryo kuvunjisha. Duhereye rero kuri inflation no kuvuga hindagurika ry'ibiciro. Aha rero baharura ko habayeho inflation canke hindagurika ry'ibiciro mu gihe baharuriye hamwe muri rusangi ibidandazwa. Ntibigera baharurira ku kidandazwa kimwe. Iyo barabiye rero kuri byose bakabona vyaraduze niho baca bavuga ko habayeho inflation. Aha rero ni mu gihe baba baravye ibiva indani mu gihugu. Byumvikana rero ko ihindagurika ry'ibiciro atari ryo rikoze gutuma amafaranga atagaciro, ahubwo akenshi biba vyatewe nuko abaguzi bariko basaba byinshi kurusha umusaruro uri mu gihugu muri rusange. Ivyo rero bituma ibiciro biduka. Ku rundi ruhande niyo abagura babaye bake kurusha umusaruro uri mu gihugu, ibiciro biraduka. Uzobibona nk'iyo ibigori canke ibiharage vyeze biba ari byinshi cyane kurusha ibikenewe uwo mwaka. Rimwe na rimwe rero uravyumva ko ukuduka kw'ibiciro bidahita bisigura ugutagaciro kw'ifaranga cane cane ibiva mu gihugu imbere, kubera ko ibihe bihora bihinduka. Mu Burundi rero ndakeka atari uko bimeze, kuko amafaranga y'u Burundi ariko arata agaciro vya nyavyo. Uzosanga nko mu bihugu nka Zimbabwe bakubwira ko kugira ngo uje kugura umukate bizogusaba kwitwaza ikizingo c'amadolari y'iki gihugu kubera ko yataye agaciro ku rugero rurenga 80%. Agaciro rero k'ifaranga ry'igihugu ni ikintu igihugu citaho cyane mu butunzi bwacu, kuko ariko kagena ihindagurika ry'ibicuruzwa hagati mu gihugu ndetse no mu mahanga. Akenshi rero uzosanga gapimirwa ku idolari. Turabizi neza ko ivy'igihugu kirungika mu mahanga ari bike kurusha ivyo gikura mu mahanga, ariho ifaranga rica rita agaciro. Kandi no ku Burundi niko bimeze, kuba ivyo turungika mu mahanga bifise agaciro katangana n'ivyo dukenerayo. Ariko kandi hari igihe binategwa n'ihindagurika ry'ibiciro vy'indani mu gihugu.
Mu bisanzwe uguta agaciro k'ifaranga vyerekana ko ubutunzi bwifashe mu gihugu. Rero nkuko dusanzwe tubizi, guta agaciro k'ifaranga bisigura ukuduga kw'ibiciro no kugabanuka k'ubushobozi bw'ifaranga. Ibi bishobora gupimwa n'igipimo c'ihindagurika ry'ibiciro vy'ibidandazwa CPI, Consumer Price Index. Mu yandi majambo, amafaranga menshi mw'iki gihe ashobora kugura ibidandazwa bike. Byumvikana ko ifaranga riba ryatakaje agaciro n'inguvu zo kugura ibicuruzwa. Rero bishobora kubaho ko ifaranga rita agaciro ku buryo budasanzwe, arivyo bita ngo ni hyperinflation. Aha rero ifaranga nta bushobozi bwo kugura ibidandazwa. Ibi bituma ibidandazwa bizimba ku buryo budasanzwe. Aha rero n'igihugu bwacu nta bushobozi kiba gifise bwo gukontrola ifaranga ryacu, kuko ngaha ibiciro bishobora kwiyongera gushika ku 50%. Ibi biheruka no kuba muri Zimbabwe ku buryo inoti nkuru yari trillion. Rero iyo amafaranga yataye agaciro bituma habaho ubusumbane hagati y'abanyagihugu, kuko hari abavyungukiramo cane n'ababihomberamo cane. Rero nigeze kukubwira ko igihugu gishobora gutesha agaciro ifaranga ryacu ku gushaka kwacu. Aha rero iyo bigeze aha, igihugu gikoresha uburyo butandukanye, harimo no kugurisha amadevize gifise kugira ngo ifaranga ryabo rita agaciro, kironke ingene kirungika ibintu vyinshi mu mahanga. Reka tugarukiriza aha. Ndabashimiye cyane. Yari Prosper ntumwa mu bitabo inshuti nyariko niko nitwa. Ndagusaba kugira subscribe kuri channel ya Menya Vyinshi utazi kugira ngo uzoze urahungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Ciao ciao.